Burundi ngira mushikirize na jewe Arlette Mugisha akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Indongozi zitabira inama mu makungu zari zikwiye kuza ziragenda zabanje kuraba amafaranga Uburundi bufise, nayo leta y'u Burundi irakwiye kuza iragira ivyigwa ku bijanye n'ingene amafaranga atangwa mu bisata bitandukanye ndetse n'imigambi ya leta ingene ikorwa bakaza barayandika. Ndabaye ikaze kanya nizo bijyamo. Reka nsubire ndabahe ikaze kandi mu mwanya w'inkuru n'imwe ukwayo nk'uko nari mpejeje kubibamenyesha. Indongozi zitabira amanama mu makungu zari zikwiye kuza ziragenda zibanje kuraba amafaranga leta y'u Burundi ifise, aho bidakunda naho bakarungika ababaserukira bivugwa na Faustin Ndikumana arunguye ishirahamwe TASA. Y'ingendo z'abategetsi igihugu kibanza kuraba uburyo gifise, bagacamenya bati izi nama none tuzimurika mwongo. Ubwa mbere ho inama zidakenewe igihugu ntikizijamo. Urashobora no kubwira n'umu ambassadeur ari muri ico gihugu ati uraturepresenta. Inama irashobora kubera i Buraya ukavuga uti hako tugira amadelegation, wewe uri mu ambassadeur mu Bubiligi genda uturepresente muri ino nama, kandi nta kiba gipfu. Ayo manama rero aba hariho ari amanama adakenewe cane, ni hagasaba n'amanama ugati nayo nyene delegation irakenewe, ugacura uburyo bw'igihugu ko y'umukuru w'igihugu agize déplacement hagenda uburyo bwinshi, hagenda uburyo bwinshi mugabo ukavuga tuti hakorera hari ndagenda umukuru w'igihugu rero hagenda umushikiranganje ko uburyo buza kugenda buraza kugabanuka. Ivyo rero bica bivuga biti ni bija bija muri kamere kamuka tuti kubukene bw'amadovize bari kubukene bw'igihugu, jewe nk'umukuru w'igihugu nje muzihe ngendo murazifitiye akamaro igihugu ndeki zihe, kuko ingendo ziratwara amahera menshi kandi utari kurabona inyungu caziza. Kera abakuru b'igihugu twabona bahagutse bagiye gusinya ico bita accord de coopération, harabaye ama négociation n'ibiki byose byaramaze guhera, haize gusa accord de coopération bati umukuru w'igihugu araza guhaguruka aza kugendera igihugu bagiye gusinya amasezerano yo gufashanya agira je mu ngiro. Amanama nayo abarajya amanama akomeye y'abakuru b'igihugu ngo tuti anja mu gihugu ndirakenewe canke igihugu cyakura inyungu izi n'izi ahandi bashobora gusorokirwa n'umushikiranganje. Mugabo uri umukuru w'ajaja muri ziriya nama nkaziriya nuko hamaze kuba nk'izindi ngendo zateguwe ati azoja muri discours des nations unies, mugabo yarabona azoza kubona muri Banque mondiale, muri FMI i Washington gusinya amakoro n'ibiki bizoca bizi. Mugabo ntibagenda ngo ari umujya discours gusa ngo ucugaruka. Iragira ivyigwa ku mafaranga atangwa mu bisata bitandukanye ndetse ikanandika n'imigambi irangurwa buri mwaka. Bivugwa na Gabriel Rukiri arunguye ishirahamwe Orikomende yitwa Kireverne. Ishirahamwe Orikomende yatunganije ikiganiro ku bamenyesha makuru kugira barabire hamwe ibijanye n'intambamye ziri mu itunganwa ry'ubutunzi bw'igihugu. Ninteretse umuhinga akabona migisha muri za kaminuza yari mu ico kiganiro amenyesha ko hakenewe kubanza gukorwa ivyigwa vy'ingena amahera agabanganwa mu bisata bitandukanye. Aha turavuga nk'umutereke ni tubere abakozi ati ibyo abakozi abakaraje kire ihaba muri ebebiri aravuga abakubere kandi hari karaje kire sezana n'uyu kare tukaraje mugabo rero yavuze karaje kire ibyo tubima ibivugamo ugasigura neza igituma iyi priorite nk'umusanze ibikomere gusoma akaroroge uterekeye uburiri cyangwa bagasigura Gabriel Rukiri abajijwe igituma amashirahamwe yigenga adatanga akarorero keza mu vy'ubworozi yishuye ati hamwe rikora bivanye na mission iba ryanishinze mu byo twishimye igishamwe mu gishinze ivyo kurima n'ibirimo. Ikibazo rero aho kiri naho kwitiranya no gupfangatiranya ibintu, ayo niyo ngorane ya mbere nabivuze
igihe hatari planification nk'ubu wogenda kubabaza ndabasavye abantu babiyumviriye umugambi w'inkwavu murabaza document de politique y'ivyo vy'inkwavu batwereka abahinga babitwigiye batubwire muribuka wa mugambi wo gutera amavoka ni mwibuka mwese barawuvuze bawutanga gutyo gusa n'ubu biri mu kirere izo voka ziri ico gihe ivoka ndibaza yakugwa nk'ijana cyangwa amajana abiri ubivuka nziza igeze mu 2000 nibaza yuko mwe twavuga twaherako la planification abahinga la priorisation ivyo bintu bitagiye imbere barashaka bavuge imigambi bagire n'ubu turiko turavuga vision 2040 verse 60 nagenda babwire yuko ntihatajaho ibitabo ivyo no kwita les documents opérationnels nta ntamwe iyo migambi n'izo mboro zodushikana Yuko mu gihe amashirahamwe yigenga akunda kwagirizwa ko mvuga bitagenda neza gusa abenegihugu bo muri zone Ngagara quartier Seti bararajwe ishinga n'insinga z'amatara zica mu kuzimu zisigaye zibonekeza ku musozi bakibaza ko zishobora kuzobatera ingorane ndabasabe dukurikirane iyo nkuru. Abenegihugu bo muri zone Ngagara quartier City kwibarabara ryitiriwe Bugendana bararajwe ishinga n'ikibazo c'insinga z'amatara zica mu kuzimu ariko zigaragara hejuru kandi zidakingiwe uko bibaza ko zizohava zitera amasanganya. Urongoye iyo quartier ukuru Siriro aremeza ko ico kibazo gikomeye cyane kandi kimaze igihe kitari gito nubwo kitaratorerwa inyishu. Ngaha mu quartier City hari insinga nyinshi usanga ziri hasi nazo nyene turagerageza tukabivuga mu ma komite y'igisi de sécurité humaine ico kibazo twagisikiriza iyo mustankere yagirishije inama navyo nyene twaheza tukabivuga ariko hari aho usanga ari bikorwa n'ibindi usanga bidakorwa bumva nk'abantu nka bitari umuvyeyi urumva agaburira abana benshi urumva hari aho usanga asabwe byinshi mugabo urumva dukomeza tubivuga kimwe gusa uwoba ababijejwe iyo tubibashikirije hamwe ico twosaba nuko boca banyaruka kubishira mu ngiro atamasanganya biratera nk'ivyo vy'amatara byo birateye ubwoba. Naho biruko warongoye iyo quartier abandanya asaba ishirahamwe Regideso kwihutira gutorera inyishu ico kibazo kuneza y'abenegihugu. Akamunotera abarabijanye Regideso bagatera kamo yuko bodufasha bakaza ibi biti biba byarashaje bakabisubiriza kuko navyo birakunda gutera amasanganya kenshi ugasanga byaguye mu ibarabara ariko kandi turabibamenyesha bagira ingufu hama bagize ingufu babidukorere izi nsinga hamwe bazishira hejuru bakakurira uburyo bwo hasi kuko usanga ari insinga zaboze zabaye ubumwenya mugaba izo nzira bazihebura bagacisha hejuru ico kibazo cyofasha bigaheza bikava mu nzira abanyagihugu bakorera. Mumenya ko ico kibazo cizo nsinga z'amatara kimaze hafi imyaka 2 muri iyo quartier. Uburyo kama nibwo buryo bwizewe mu bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza kurusha uburyo bugezweho moderne mu rurimi rw'igifaransa bivugwa na Jeanne Nahayo akorera mu kigo Abubef. Uburyo kama ni uburyo bwiza iyo umugore n'umugabo bavyumva kumwe, iyo bashobora kwiga ikirangamisi c'umukenyezi, iyo umugabo atabaye sindabibazwa muri iryo banga, kuko ntawe bideha abagabo benshi mu ngo hari aho batavyitaho umukenyezi akaba ari we amenya ya misi yiwe, umugabo rero akaza akeneye kurangura amabanga atarinze kuraba, ariko abantu bagiye hamwe umugore n'umugabo bakaza gusaba impanuro bati mwoshobora kutwigisha ya misi gusama niyo kudasama, ivyo biragenda neza. Ugereranije n'uburyo kama uravye uburyo moderne nk'izi metode hormonale izi zirimwe inkabuzo zigenda kubuza ko haba imisi y'agasamo, urumva ko inkurikizi zitabura kuko n'umuti ugiye mu mubiri w'umuntu ugaca ugenda kubuza ko haba ovulation ni inkabuzo zagiye mu mubiri, donc les effets secondaires zirashoboka, sivyo? Zirashoboka mugabo zibamerera nabi gose kuko hari imiti yuko bikosora nk'urushinge, hariho ababona amaraso, hariho n'abatayabona. Kutayabona byo bari nabyo biza ko yatavirasiyo bageza mugabo n'abandi bayabona nta ngorane kuko niyahindagurika y'inkabuzo zagiye mu mubiri wabo, ugasanga bariko barabona amaraso,
bagira utuntu tugusenya hari imiti yo kubishira ku murongo kuko niyadeze kinbe inkabuzo yagiye irabo ndiko ndavuga muri uburyo hormonal donc ko hari gishobora gushika ugasanga n'umuntu aravyibushe atari biro bigenda biduga ariko ari yashanje yabaye kuri za nkabuzo zagenda mu mubiri wiwe akamunotera abagabo bubatse nuko irondoka ari rya babiri irondoka si ryo mukenyezi ntibakabatererane rero kuko umukenyezi yumvikana n'umugabo kubijanye n'ibi byo kuvyara ku rugero nuko ari metode ari mu buryo kama ari metode moderne usanga bigenda neza usanga bafite n'umunezero muri iryo banga kuko ni babiri ntabe sindabibazwa. Amakuru yacu tuyasozerere mu yavugwa mu makungu tukaba tuyakesha mugenzi wacu RVC Munyaneza. Muri Guinea abantu 9 barahasize ubuzima, 6 barakomereka cane n'ibindi bikoresho vyahononekariye hari mu gitero cabereye mwibohero rya Conakry cakozwe n'abantu bataramenyekana mwijoro ryo kuri wa gatanu rishiru wa gatandatu nkuko bimenyeshwa n'ubutungane. Muri abo bishwe harimo abari mu modoka ya Rusehabaniha, abajejwe umutekano n'abandi batamenyekanye mu bari mu bagize ico gitero. Ibigwanisho bitari bike vyarafashwe harimwo n'amagrenade. Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 6 Munyonyo harahagaritswe umukenyezi Ahed Tamimi w'imyaka 22 n'intwazagabo za Israel yikekwa ko yakoze imigumuko n'ibindi bikorwa vy'iterabwoba. Akaba yaramaze gufungwa amezi 8 na Israel kuba yarakubise abasoda mu mwaka w'2017 muri Cisjordanie. Uwo mukenyezi yafatiwe mu gisagara ca Nabi Saleh, akaba yaciye arungikwa ku bajejwe umutekano muri Israel ku matohoza yimbitse. Kuva ingwano itangura muri Israel genekerezo rya ndwi gitugutu, abajejwe umutekano bagumye bafata bikekwa kugira ibitero baba Palestine. Nino kuri iyo nkuru duciye dusozerera ko ano makuru yacu y'uno musi, ariko mu nkundire ndabasubiremwo ingingo nkuru zari ziyagize. Indongozi zitabira amanama mu makungu zari zikwiye kuza ziragenda zibanje kuraba amafaranga leta y'u Burundi ifise, aho bidakunda bakarungika aba baserukira nayo leta y'u Burundi yari ikwiye kuza iragira ivyigwa ku mafaranga atangwa mu bisata bitandukanye ndetse n'imigambi leta irangura buri mwaka ikaba yanditse. Nino ngaho rero duciye dusozerera ano makuru yacu y'uno musi. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, ndabifurize kubandanya mugira ibihe byiza mwongera mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Mugire ibihe byiza, murakoze.